icyo nabwira cyo je regrette fort ntajye sinari nifuza ko vyomera kurya sindi indaya nkuko muvyibaza menshi avuga ngo ndi umwana wa mama ndi umwana wa mama ariko kuri mwebwe nari nakwiye guca ko kugira mu ubufasha mwebwe nari nkwiye guca ko kugira ngo mugire ikintu mumfashije ni mwemwe ba mbere mu kuja kunjija ku bintu bitari ivyo namwe yanyegereye ngo agire ikintu ambaza kuva kera namwe mwigeze mu mwanya wo kugira je ngire ikintu mvuze ngire ikintu ndaberetse cyose mwagiye muranjije cyari cyo gihe n'abavyeyi mfise mama wenyene cyari cyo gihe kugira ngo naje mbashe kugira icyo mfashije umuryango wanje ngeze aho ngira aho ngejeje mama wanje nongeye kubaramutsa mwese abarundi kazi buri umwe wese naho aherereye no mu cubahiro ciwe ngira ati yambu cane ndi imbere yanyu nka nicesky ndi imbere yanyu nk'umukobwa wanyu ndi imbere yanyu nk'umukobwa w'akarorero kuri bamwe ndazi narakoze icyo no kwita amafuti kuko n'amafuti n'ubundi ntibikiri ibanga kuko vyaragiye ahabona benshi bavuga ngo ni amabanga yabubatse benshi bavuga ngo ni amabanga ariko buri umwe wese n'ivyo yiyumvira n'ivyo afise mu mutwe wiwe niko abona image ushobora kubona image y'umuntu yambaye 2 pièces ukavuga ngo yari gusa bivanye n'ivyo uri kuriyumvira wewe ushobora kubona image y'umuntu yambaye ukundi kuntu wo kabidefinisa ukundi kuntu bivanye n'ibiri mu mutwe wawe sindi kuvuga kugira nikure ko amakosa ndi kuvuga kugira nsabe ikigongwe abarundi n'abakobwa benshi na influence ndabizi ndi centre y'abantu benshi nshobora kuba na influence abantu benshi bashobora kuvuga ati ni sky nice je nabona ndamwemera uku je ndabona kumengo sinokora ibi kuko no nsanga ntabaye nka sky ariko ndazi benshi narabagushije hasi aho hadi ikintu gihari ni ari ikintu kiba umuntu atagiteguye hari n'ikindi kintu kiba kubera impamvu zawe nyene novuga ati amakosa nayo wanje kuko naremeye iyo video irafatwa irahaba ariko kandi novuga ati kandi amakosa sayi wanje kuko iyo video sije nagomvye kuyishira hanze ni video yahabaye sibanga ni video yabonetse mu maso y'abantu benshi ni video yagiye imbere y'abantu benshi cyo gituma navuze ati ko video yasohotse ikaje imbere y'abantu benshi ko video yasohotse amaso y'abantu benshi akayibona niyo mpamvu byari ngombwa yuko numira na Facebook page yanje kugira ngo babashe kumenya nicesky ninde nicesky nigiki iriya video ihari kubera iki iriya video yasohotse kubera iki afite nta ruhara runini no banda ifisemwe kuba ijya video iri hanze nivyo yarasohotse nivyo byari ibintu byategezwa kuguma muri twebwe narabonye commentaires z'abantu benshi amwagiye muravuga kenshi yuko nicesky ni indaya ivyo sarika bikora kugira yidandaze kuva kera namwe mwigeze mu mwanya wo kugira je ngire ikintu mvuze ngire ikintu ndaberetse cyose mwagiye muranjije cyari cyo gihe n'abavyeyi mfise mama wenyene cyari cyo gihe kugira ngo naje mbashe kugira icyo mfashije umuryango wanje ngeze aho ngira aho ngejeje mama wanje ngira aho ngejeje famille yanje nanje be fière yo kuvuga ati basi twaravyaye nicesky yajeje ishure reka turabe ikintu nicesky yogira icyo afashije la famille ariko kuri mwebwe nari nakwiye guca ko kugira mu ubufasha mwebwe nari nkwiye guca ko kugira ngo mugire ikintu mumfashije ni mwemwe ba mbere mu kuja kunjija ku bintu bitari ivyo namwe yanyegereye ngo agire ikintu ambaza nanumwegeza mbere umugenzi muri ico gihe misi yose uko postinze ifoto mwarajija misi yose uko ngize ikintu nkora mwarajija misi yose nanumwe yanyegera mbazi nesiko kibi bimeze uko nesiko kibi biri uko
nyihutira cyane kujija mwese yako ntacu narakomeye kuva muri ico gihe ndakomera gushika yaho nicesky ndahetse ishure ndabe umujournaliste muri Wakalite ndagira imana umuvyeyi yakestan aranyakira kukina abantu benshi batari gukora narumvise benshi bagiye gukoresha interview boss wono kwita papa wono kwita boss wanje wono kwita umuvyeyi wanje bambwiye ati kuki wahaye akazi nicesky yarasanzwe amezuko kuki wahaye akazi nicesky ibintu byari bisanzwe bimezuko narise byinshi nojije narise byinshi novuga narise byinshi nokwisigura ariko zya interview zose narazibona ngavuga ati mana ari umunsi nzoronka ijambo basi nkavuga imbere yanyu nkavugira imbere ya kamera nkavugira n'imbere ya mike nkavuga nicesky nagari kujya meza narabyihoza kenshi benshi bakandugirako benshi bagashaka kugira ku izina ryanje benshi postinze ikintu bagashaka kubona ibindi bintu benshi bakankoresha kugira bashake kuduga canke bashake ku kindi kintu uko mwagenda murajije kose sinigeze ncika intege sinigeze mbadekuhaje narabandanije ndakora ariko abantu benshi mwagiye mushaka kuvuga ivyo mushaka mwagiye mushaka kujisha mwagiye mushaka gukora ivyo mushaka gushika no kuri iyi nshuro nicesky ndahari ndakora uko nshoboye ndagira ivyo nshoboye vyose ariko nta n'umwe ashaka kumpa agaciro bose bashaka kufata muri rya image nyene mwashatse kumpa sindi indaya nkuko muvyibaza benshi bavuga ngo ndi umwana wa mama ndi umwana wa mama ndivyo ndi umwana wa mama kandi ndakora kugira ndabe ko arahandi hano nogeza mbaba ariko nohagera gute mugemwe muri ko murashaka kunzibira inzira nohagera gute mugemwe bwe muri ko murashaka kugira ahandi hantu mushaka kunshira kuko abantu misose mwamuharanira gushira umuntu hasi mu buzima bwa umuntu wese arafise vie privée arafise ukuntu abayeho arafise baraba arafise abakunda arafise umuryango imbere yanje nkahanye naho sinzi ko muri live ariko barabibereka yuko ndi kumwe na family ndi kumwe na brother wanje ndi kumwe na cousin wanje ndi kumwe n'abantu twakuranwe nifuza kuboneka muri iyi image imezuko ndi kumwe nabo ako bibaye ngombwa basi ko ndabivuga kuko nandi hano nzobivugira nta kindi gihe muzompija gira ico ndabivuzeko ni sky ndi gukora kugira ndabaho nogigeze kugira ndabaho nogeze umuryango wanje mu marangamutima y'umuntu agira uwo akunda ihailevuga turasohokana ndamukunda baravuga ngo turasohokana ndamukunda n'umugabo wanje nubwo ati n'umugabo wanje at this time kuko n'umugabo wanje n'ubundi imyaka 3 simike imyaka 3 abantu bagendana simike si bose bahuza si bose bamarana ico gihe Sky ni imyaka 3 ndi kumwe na BAINTURO benshi ntibashaka kubitahura kuko benshi bajije uko bashaka kuko benshi bihutira kujija nimwo bitahura kuko mwese mwihutira kujija umbabare mvuga ati mwese kuko nta numwe nigeze mbona ambwira ati komera basi hangana ya nababimbye ndabwa ati murakoze cyane ariko abihutiye kujija mwabaye benshi batse twibukanye yuko nta udakosa abantu bose turakosa abantu bose turakora amakosa ntamwe nanda kuri yisi kandi ni nkuko nta wamakora ivyiza gusa bijye bibaye ntibisigura ko ari byo umuntu abamwe buri gihe ntibisigura ko ari byo uvyutse ubo urimwo ntibisigura ko ari byo bwije ubu urimwo nope ariko gusa ni ibintu bishika ni evenement zishika nkuko bishika ukavyuka ukamwicayi ejo bugaca ntukinwe ejo ukavyuka ukagenda dimanche bugaca ukirirwa muhira bijya n'ibintu bishikira umuntu wari we wese gusa ikosa kandi nemera kandi nsabira n'imbabazi imbere yanyu ku bantu bari basanzwe banyizera ku basanzwe banyanka n'ubundi ku bari basanzwe bashaka kunsubiza inyuma naho atanyungu bibafitiye nabwo ati sorry ndabasavye ikigongwe mwese muri rusange abarundi abafana abakunzi abansi mwese ndabasavye ikigongwe kuko narabataye hasi no narabataye hasi ya video yarafashwe nivyo yafashwe natwe
ariko sike twashatse kuyishira hanze kuko nta muntu yoshima kwishira hanze ari gusa nta muntu yogeherwa gushira ubusa bwiwe hanze abantu bariko barabibona abantu bose bariko barajije uko bashaka nta muntu sinzi ko nobivuga but ndazi ko ata muntu yobiryoherereko ariko ikintu kimwe gusa nobabwira ni umuntu arakosa kandi ikosa ribaho icyo nosaba ni ndasavye imbabazi ku muryango wanje kuri mama wanje kuri mutoya wanje nkurikira everything namwononeye byinshi kandi nibyo kumuhungu wanjye dusohokana dadi wanje papa wanje pasi yayitangishaka ndagusabye pardon ko ndazi ko bitasa neza kuri wewe kandi kuri family yawe natari cyo nabitumye ariko ndasabye wowe ko nije twari kumwe na papi yaba yarahari I think ntabwo yari yifuza kubona iyi image nabyo yarashaka kubona yarakeneye kubona indi image idasa nk'uko ku bakunzi ba Wakalight ku bakunzi ba Imperial TV ndafashe uyu mwanya ndabaha na cover nagati mwitabe live mumbaze ivyo mushaka byose I'm ready kubishura vraiment kandi ndabasavye ikigongwe mwese kuri Empire Avenue ndazi ko twasoye imashita nijuja kuri mwebwe abantu bari basanzwe bavuga ukundi kuntu abantu bari basanzwe bafata ukundi kuntu ariko twe twaje twunyuza I know ndasaba ikigongwe umuvyeyi Sadi ntabwo vyari ngombwa ko ndamuvuga mu izina nawe ndamusavye ikigongwe kuko bisa nko twamumara amaje ariko natwe si twebwe umuntu arakosa kandi ufise family nago simona ko mwari mukwiye kumuca mumuholasha kurya mumufate kurya mumute hanze imbere y'abazi imbere y'abantu bari bakeneye n'ubundi katabwa hanze mukumva nyene ko sindabitahura gusa nakujija nico gituma ndi imbere yanyu kugira ngo ndabasaba ikigongwe mu kibanza ciwe namba watarabasaba ikigongwe sukuvuga ko adafise umwanya afise isoni afise n'ibimaramare kuza imbere yanyu ko je nshimye kuza imbere yanyu kugira ngo ndabasaba ikigongwe nka famille nk'abantu batwizera nk'abantu batwemera nk'abantu ikosa rimwe n'iryo tuma muduta hanze ikosa rimwe n'iryo tuma umuvyeyi afata umwana agamwirukana ya ikosa rimwe yo gutuma ubwo mudufata nk'abizegwa basimu ko ryagiye hanze mukaduhanura kugira ntibizosubire ariko twarihanuye twebwe nyene simpande zombi ndi imbere yanyu nafashe umwanya kugira mbashe kubasaba imbabazi nongera nshaka kubaha umwanya ku bantu bose baba bafite ikibazo ku byabaye canke kumeze uko batatahuye kuba kikeneye gushira amazinda nta kibazo murafise umwanya wo kumbaza icyo nabwira cyo je regrette fort ntaje sinari nifuza ko vyomera kurya kandi murakoze kumijabo video yakozwe ejo canke si video yakozwe mu masaha abiri ahetse ni video yakozwe il y a 2 mois video yarakozwe avant iramara iminsi telefone yibwe video yaje gupostingwa après 2 mois bavuga gupostingwa bavuga gute alors en fait yaje kuja habona après 2 mois ko ngiye video yaragiye habona après 2 mois byari bishatse kuvuga iki uwo muntu yashize ko yashize ko après 2 mois muge yivye telefone kandi iyo telefone irimo carte mémoire ko yatashize iyo video ahabona imbere y'izo 2 mois yuko iyo telefone itwago kandi ko yari yayitwaye kare nico kintu nanje ndiko ndibaza nico kintu nkeneye kumenya ati ninde yashize habona kandi wayashize habona imana umumugisha tu it's okay Alvin Smith duruka korana ikiganiro mvuga kari umu ex wanje kandi ijambo umuntu avuze ntago uri bagerekana reality sivyo umuntu ashaka kubikora kugira branding umuntu agira hageze Alvin ni kera yahereye struggling kandi yahereye kera ngira ngo uramuzi Alvin ku mafoto ataratangura kuririmba akora ifoto kugira arabe ko yo kubaka izina rije gukomera ubu kubera ko umuntu tumufasha kugira yubaka izina
ko ari twege dukomeza ibintu ikindi naco ego naho yoba zifise canke naho twa twarasukanye kuko nubundi mu kiganiro giheze yavuze no mu ex ariko ivyaheze vyaraheze ko rike agiye kugarukana ivyo ko atabipostinze avant yuko tubigira official ko dusokana na Benturo navyarazi ndagira ngo je ndakunda kuba direct munambaritse Alvin Smith nambari live ati Alvin nagwaruzi ko nicesky yasokana na Benturo il y a 3 ans navyo waruzi iyo video yagiye gusohoka ko utari wasohoye ivyo vyiwawe usora ivyo vyiwawe ubona ko bikeneye gusora umuntu wese sheri afise ukuntu ikintu udafise utegerezwa kukigwanira kandi ikintu udafise utegeza kukigirira ishari hari abatipe menshi ufise umutipe musokana kare wamye ubivuga sivyo ari abatipe menshi bakeneye wewe kandi bakeneye kukononera image kubera urya ahanye akureke ariko siko biri umuntu wese adafise ikintu jalousie baho kuko mudashobora gutahura ico kintu kuko mushaka kujaniranya ibintu mu bifatanye